mvugana n'umusavyi w'Imana arambwiye ko yifuza ko twigisha, tutavuga ubutumwa, twigisha. Rero uyu munsi shaka ngerageze kumwigisha. Turi abantu bazanye aho bandika. Iyi ndwi muzana aho mwandika, kuko nico badusavye nco dukora. Shobora kuza nkavuga ubutumwa, nkasatagura ivyo umuntu asatagura, mugabo ari inyigisho nyene urumva nyene turiga. Uyu munsi tugomba twige, kandi nzi nakekeranya ko mu byo tugiye kwiga harimo ibigiye gutuma utwikurugwa. Utwikurugwa n'ibipfa kuza gutyo nyene, si ikintu gipfa kuba gutyo nyene. Ngabo umuntu atwikurugwa kuko yatahuye. Hariho ikintu nkunze kuvuga, ico umuntu atahuye twatanguye kwiga nico aheza agaha agaciro. What we understand we value. Hari ibintu vyinshi tutagiye duha agaciro ku buzima bwacu kuko tutigeze tubitahura. Kandi ugiye kuraba umugisha munini umwana w'Imana ashobora kugira no guhabwa gutahura. Yesu imbere yuko asubira mu ijuru biritubwira iryo jambo rivugwa kabiri, mugabo abaryanditse ntibari presenta kumwe. Umwe ni Luka, uwundi ni Yohana. Luka avuga ngo nuko ahamagara abigishwa biwe abahumekerako, arababwira ngo nimwakire ugutahura ivyanditswe. Yohana avuga iryo jambo nawe avuga ngo afata abigishwa biwe abahumekerako, arababwira ngo nimwakire Mpwemu Yera. Hamwe abahumekeko yavuze akira umutima wo gutahura ivyanditswe. Suko banditse ibitari bimwe, mugabo nuko umwe yavyumvise ugutandukanye n'uwundi, kuko ushobora kugwa gutahura ivyanditswe ni Mpwemu Yera. Haleluya. Muzi kwa Cornelio yabivuze, bivuga ngo Petero yanzika kuvuga, ariko aravuga ngo umuntu wese yari karumba Petero ariko aravuga Mpwemu w'Imana muzako. Ntiyaje ku bantu bose bari ngaho, yaje ku muntu yashoboye kumva Petero ariko aravuga. Ndashobora kuba ndiko ndavuga mugabo ntiwumva ico ndiko ndavuga, mugabo uwashoboye gutahura ico Petero ariko aravuga, uwo niyo Mpwemu Yera yajeko. Sinikora umuntu ariko aranyumva, sinikora umuntu ariko aranyumva. Uyu munsi rero numvise no hodefinisa ishengero rya Kristo, kuko nimba Yesu avuze ngo birakwiye ko dukora ibikorwa vy'uwadutumye hakiri ku murango, ariko aravuga ishengero. Ntiyariko aravuga abakinyi ba football, abakora ibikorwa vy'uwabatumye sabari muri association tunonora imitsi yacu, ariko abashobora gukora igikorwa cyo wabatumye ni shengero. Uyu munsi ngomba ngerageze, sishobora kubivuga vyose, mugabo ndumva ni devoir yanje, kuko échec iki gihugu cagize ya mbere sabanye politique babi ni shengero ritakuze, ni shengero ryagumye riri mature, ni shengero ritashoboye gutahura ico riri. Mwene majambo ni nk'umwami atazi kari umwami. Mwari muzi yuko Nebukadineza imyaka yamaze ariko ararisha mu ishamba, igihugu kitigeze kimenya ko atamwami ahari. Hani ijambo ry'Imana ritubwira uwo nawe ukaba umuvumo ukomeye, aho Imana atanze umwana w'imyaka 3 abari warongora Isirayeli. Aho vyabaye mu buryo bugaragara. Mugabo nashaka ndababwire yuko n'uyu munsi
hari amaresponsabilite akomeye afiswe n'abakiri bato apana mu myaka mu bijyanye no gutahura. Ari nacyo gituma ibintu bidashobora kugira impact byashobora kugira, kuko urazi Kristo ntibyamusabye ishengero ry'abantu 300 kugira ngo ahindure isi, byamusabye abagabo 12 gusa. Icyo bashingiye ntaho uyu munsi, kuko bararonse gutahura icyo yababwiye, misho yabahaye, ivyo bituma banyiganyiza isi. Bibiri ijambo ry'Imana iradusoma mu gitabo cy'Ibyakozwe no mu gice 17 hari umugabo yitwa Yasona, mu Cyongereza ni Jason, mu Gifaransa ni Jason. Uyo mugabo nta kindi bamujijije ko yahaye indaro abateye isi umudugararo. Abo nabo ntibari benshi, bari babiri gusa. Aba bagabo bari bateye ubwoba ku buryo bageze ahantu igisagara cyose cyaranyiganyiga. Abo banyiganyije isi bari bafise mwemu ngo natwe dufise uyu munsi. Mugabo umurozi arakora akanaraga agasiga n'abadisiple akabandanya dusenga duhari. Umurozi ashobora kwicara kuri quartier akayibuza amahoro. Rimwe nigeze kuja kuvuga ubutumwa bwiza ahantu twakoreye ikone hitwa mu Gitaramuka, basambira ku misi yose minwi hari umurozi ahari yama aramutsa ababaho hantu. Muko baramutsa yagira iki bumva misi yose minwi amazi ari karanyiganyinga cyo batararenganya. Duhejeje gukora igikorane uyo murozi ntiyagarutse aho hantu, bashavuga ngo Apotre Kevin yadukuye ko wa muntu. Kubera iki? Ndazi condi, ndazi manda yanje hano muri nosi, ndazi kizuru riko rirakora mu gihe gisangiye. Numva amene message abo cyo kibanza ndiko nabitwara bukebuke ko sishaka kuvuga ubutumwa, shaka kubigisha. Uri ready? Baba shire ngaha abashaka gufata amanota, nagirageje kugira ngo dushore gufata amanota babishoboye, mugabo tunyarutse ko ufise umwanya mutoya. Amen. Ivyo nashoboye guheza uyu munsi nzo bibandanye, cyangwa nzo bibandanye n'ikindi gihe. Mugabo ndashaka kuvuga igikogwa cy'ishengero. Vuga mu gikogwa cy'ishengero. Igikogwa cy'ishengero. Ni bande bizera ko ari ishengero muri kino kibanza? Amajwi akabashikira neza. Ninde muntu yizera neza ko hano muri nosi yagizwe ishengero ry'Imana? Urazi ishengero sizi impome. Iri shengero ryabaye ishengero kuko amashengero twakoraniye ngaha. Uri ishengero nanje ndi ishengero. Haleluya. Tugomba tuvuge igikogwa cyawe ikizuri kwitezeko nk'ishengero, kuko ishengero ni Imana yahisemo muri kino gihe. Ishengero si association, ishengero n'ugwego, ni institution y'ijuru hano muri nosi ifise igikogwa cyo kuzana ubwami bw'Imana hano muri nosi. Urazi Yesu ntiyazanye idini hano muri nosi, ariko Yesu yazanye ubwami bw'Imana hano muri nosi. Gusa uyu munsi abana b'Imana ijuracho turatahura. Yesu ntarazwe ishinga n'ivyi wawe, arazwe ishinga nuko utahura icyo wagize mu bwami bwiwe. Numva amene message muri kibanza. Hari ibintu bitari kure kuba ibibazo vyacu, kuko yavuze ngo mwitwararike ubwambere na mbere. Ubwami bw'Imana n'ivyo kugoroka, bavuze ivyo kugoroka ni justice. Mwene maza muri kumenya neza ko muri ubwo bwami bw'Imana, icyo ubwo bwami bw'Imana buzezwa hano muri nosi nukuzana ubutungane. Justice murumve cyari cyo. Rivuga ngo muyani maza nuko umuntu wese atunganirizwa, nuko umuntu wese ashigwa mu kibanza ijuru rimushakamo, nuko umuntu wese akora icyo yaje gukora, nuko uba icyo ijuru ryateguye kuba. Tuvuze justice muravyumva, babwira ikintu kimwe, aha natabutungane buhari, aho hantu Satani arahonona ibintu byinshi cyane gose. Kuko babwira ikintu kimwe, ntavyo mwari muzi, dushaka kutavuga mu vy'abantu, mwashaka kuvuga no mu buryo bw'imhemu, kubera ko abantu bakena kubera injustice. Ngira umuntu heno ndi wawe uti c'est pas juste ko nkena, kuko icyamuzanye bivuga ngo mwitegereze ubuntu bw'umwami wacu. Uyo naho yari mutunzi yatsitse umworo ku bwazo kugira ngo ubworo bwiwe bugirike
budutungishe. Gutunga si ibintu bwa mbere na mbere, gutunga ni ivyiyumviro. Gutunga si ibihinda biri ruhande iwawe, gutunga ni ukumenya neza ko hano muri ino si ni wowe ujejwe ibijyanye n'ivy'ubutungane, nuko Imana igucishirizamwo igashikira abantu bayo bakaronka ico bakeneye. Numva ameni meze neza. Raba kino kintu, iyo umuntu ageze imbere y'umumajistra arashobora kuba, reka ntakareka abatari ngaha, arashobora kuba ari Bill Gates, arashobora kuba ari Elon Musk, niwe wa mbere uyu munsi atunze amamiliyaridi amajana 450 y'amadolari, 450 miliyari dolari, niwe mutunzi wa mbere umunsi sifise. Niwe nyene Tesla, niwe nyene SpaceX, niwe nyene Twitter, uyu munsi ari X, niwe uravyumva ni vyinshi. Ariko uraba kino kintu, agize imbere y'umumajistra, nubwo afise ivyo byose, umumajistra arashobora kumushira mu buroko. Hagati ya Elon Musk n'ufise ubushobozi bwo kumupriva ivyo akeneye n'inda akomeye, siriko muri ko murantegera. Haleluya. Uwari muri ico kibanza nushaka ufise imeze gute, abaduhagarika mu ibarabara benshi dushobora no kuba tunabarusha n'amafaranga, uhembwa amafaranga menshi kuruta ayo bahembwa, mugabo yambaye ujya mwambaro akavuza ifilime akavuga ngo shira ku ruhande. Urashira ku ruhande cyangwa ntushira ku ruhande? Ndiko ndavuga icazanye Kristo Yesu ni kugira ngo atwetablise nk'abacamanza, n'abakoresha mu kuzanira abantu ubutungane. Hari igihe ubona umuntu rimwe na rimwe kubona ingene Satani ariko aramukubagura kuko n'umuntu hakeneye justice. Ishengero rero ico rijejwe mwitwara ku bwa mbere na mbere ivyo ubwami bw'Imana ukoroka kwayo. Ibisigaye nimvanye n'ibisigaye, ariko ikibanze nukumenya neza ko wewe uri umuhaja w'ubwami. Ivyo bisa bikuzana mu kibanza aho rero ukora cya gikorwa cy'uwagutumye hakibona. Haleluya. Uko biri kose nta matwaro bisinga n'umutwaro wanje, ishengero rya Kristo mu Burundi rizokura. Ishengero mu Burundi nijyamara gukura, hari abantu uyu munsi bigira ivyo bigira kubera ko ishengero ikiri umwana. Iyo Samuragwa kiri umwana bigira cya kane ku murongo wa mbere, ntabatandukaniye n'umugurano nahari wenye n'ibintu vyose, ariko iyo amaze gukura sitwa umuntu hekamva muri cyo kibanza. Iyo amaze gukura urumva nyene hari ibintu vyinshi yarazi ko ari umutwaro, mugabo adasubira kugira uwo mutwaro w'ivyo bintu kuko ivyo bintu ari ivyiwe. Bivuga ngo iyo amaze gukura amenye neza ko ibintu vyose ari we nyene vyo. Haleluya. Kuburyo Yesu yaciye aduhishurirwa rikomeye gimbitse cyane, aravuga ngo abamezi bacu nibugara ikintu hano muri nosi mwijuru hazocakorana inama, basi bavuga ngo yavyugaye natwe turugaye. Nimba ugura ikintu hano hantu mwijuru hazocaba inama yemeza ingingo wafata. Numva amen mezeza muri kibanza, numva amen mezeza muri kibanza. Oya ibisida vyinjiramo cyane kuko urumva nta mwanya dufise. Mwari muzi yuko ugwego rw'inama nshinga amateka mu vyo bajejwe gutora amategeko igihugu kigenderako shobora kwankira president ingingo yashatse gufata? Mwari mubizi? Mwari mubizi yuko inama nshinga amateka igi hamwe n'inama nkenguza amateka, ibi nivyo vyagombye kuba muri Amerika igihe cya manda ya mbere ya Donald Trump, ikintu bita impeachment. Barashobora kuja hamwe bakavuga ngo uyu mukuru w'igihugu ntakwiriye kubandanya arongora iki gihugu, bakamukura.
bataravye ngo ibi na biriya mugabo bategereza kuca bakora amatora bose babihurije kusange parti nini y'ivyemeje president arava. Ndashaka mutahure Yesu avuze ngo ico muzohambira hano muri nosi kizoca gihambiwe. Hariho ibintu Imana idashobora gukora kuko urwego yasizeho hano muri nosi rwafashe ingingo yindi. Korneliyo yasenze, umumarayika yaraje. Mugabo umumarayika aza gusanga inyishu Korneliyo akeneye nta burenganzira yifitiye kuyitanga. Je cyatumye avuga ngo hano hariho umuntu yahawe ico gikogwa. Uwo rero ngomba ndakubwira inama umutumeko niwo kukubwira ibyo ukeneye. Yadodoye mu ijuru. Mugabo ijuru ridodoye kwa Petero. Muri ko muraiva muri kino kibanza. Wibona uri umuntu asanzwe yo kwanaka kugatumbaka afise ibinabiriye. Mugabo ndashaka Imana ifashe uyu munsi uve ngaho utahuye neza ko wewe nturuko wibaza ko uri. Nimba hari umuntu ateye ubwoba hano muri nosi ni shengero. Haleluya. Haleluya. Bien, mpayo manote gatoye. Igikorwa cy'ishengero. Ijambo rya mbere Yesu avuga ku gikorwa cy'ishengero ni ijambo ry'igiriki gitwa katishuyo, risigura kugira ubushobozi ku kintu, to prevent against. Bisigura ku marembo y'ikuzimu, kamarembo y'ikuzimu atazosubira kugira ubushobozi ishengero ke. Yesu akipronounce ijambo rya mbere ishengero, yari kabwira Petero aramubwira ngo kuri ugo rutare nzokubaka ko ishengero ryanje. Amarembo y'ikuzimu, miso ya mbere ishengero rifise nuguhangana n'amarembo y'ikuzimu. Amarembo y'ikuzimu munyumvirize neza n'ugwego rudikta imibereho y'abantu. Burya nimba umuntu abameze kugenyene bameze ni kubera ivyo amarembo y'ikuzimu yafashe ko nk'ingingo. Bakoze ivyigwa muri prison centrale ya Mpimba baza gusanga abantu benshi bava ahantu hamwe kenshi bazira icaha kimwe. Abava muri aka gace n'akarorero benshi bazira icaha cyo gufata ku nguvu abana bakiri bato. Ugace wibaza bigenda gutse ngo abantu bava aho hantu bazira ikintu kimwe. Hari mwemi ganza aho hantu nico twita amarembo y'ikuzimu. Avuga ngo abantu bazova aha hantu ngiki kintu kizokwama kibaranga, bazo kumafata abantu ku nguvu. Si kubw'ubusa Bishop, Imana yabwiye Abraham ati va mu muryango wa so. Si kubw'ubusa Imana yabwiye Gideon ndagomba nivyo gutabara Abisirayeli mu maboko y'Abamidiyani, ariko genda ubanza usangangure igicano cyo mu nzu ya so. Amarembo y'ikuzimu afise siège kwa so. Haleluya. Nico gituma Mana yanjye utaburire imbere y'ukuja kubera umugisha abandi hari ahantu bwiza kubanza guhera. Yesu avuze ngo umwasi ntazova mu kindi gihugu, umwasi wawe azoba uwo mu nzu ya, kuko aho niho inama nkuru y'amarembo y'ikuzimu iri. Haleluya. Ndabigisha igiri ko uyu munsi uvuga ngo katishuyo. Apana katabusha, katishuyo. Katishuyo bisigura kugira ubushobozi ku kintu. Yesu avuga kuri urwo rutare nzokubaka ko ishengero ryanje. Amarembo y'ikuzimu ntazorishobora, ntazorinyeganyiza. Ishengero niko gwego namatiko nabivuga. Nibasake babe abademokrate, nibasake babe aba republicain, nibasake habe abande chama numbaze uzana imigambi ikomeye hano minos n'abarongozi bakomeye hano minos nibashobora guhangana n'amarembo y'ikuzimu. Amarembo y'ikuzimu ikintu cyonye n'Imana yashizeho gishobora kuyahangara ni ishengero. Haleluya. Vuga ngo ishengero. Vuga ngo ishengero. Yesu avuze ishengero, Yesu avuga amarembo y'ikuzimu. Haleluya.
mwibaze ko ari kubw'ubusa iyo tubona abantu bakomeye bahejeje kurahira baca bamagara abakozi y'Imana bakabasengera. Mwibaza ko ari vyapfuye kubaho gutyo nyene. Sawuli yinginga Samweli ati ndagusavye mbandanye gutwara. Samweli nawe ati ntibigikunda. Naho Imana yarindiriye igatebagana kwimikundi mwami no guhagurutsa undi mwami ari we Dawidi ko ari kubera Samweli. Samweli yahagarara imbere y'Imana akarira Sawuli, kandi Sawuli Imana yaramukuye ku mutima. Kuki Imana ikamubwira tumviriza urantebeje. Uyu muntu ni pasi yacomotse, ni telefone yapfuye battery naho urarasharja. Harama machine bakoresha amamashine nk'ama laptop situ, iyo battery yayo yabaye futi amatara acitse nayo nishizima baca bayita televiziyo. Nta autonomy ibigifise amatara acitse nayo nyene vyayo biraheze. Dufise ishengero ku buryo urumva rimeze nk'iyi battery bipfuye mu gihugu n'ishengero rapfuye. Ugwego gomnyene rutazokwigera rukugwaho n'ikintu na kimwe n'inyuma y'ubu buzima ruzobandanya kubaho n'ishengero. Imigambwe izohagarara, amasosiyasiyo azohera, aya maminisiteri azohera, amaguverinoma azohera, ingoma zizorangira, ariko ndazi ugwego rutazokwigera rurangira n'inyuma ya buno buzima. Ubwo gwego ruzobandanya, ubwo nabwo surundi ni wewe ishengero. Na Yesu niyagaruka, Yesu ntazogaruka gutora abari bose, Yesu azoza kubera ishengero ryiwe. Haleluya, haleluya. Twege kwimbere mufise ishengero rifise igikogwa ubwa mbere na mbere cyo kwimura gutakure ibijanye n'ubwami bw'umwiza. Ndasubiramo, miso ya mbere ufise ubwa mbere na mbere nukuvuga ngo kwimura, nukudelokaliza. Ni kuvuga ngo muri majambo ivyari byaratsindaje mu kibanza kanaka, ati he urazi ko iwacu misose nibi vyama biriko biraba, imisose no 30 ateza gupfa umuntu, imisose muri Novembre hari wakiteza kuzitwara abantu iwacu bapfa, misose bahitwana n'imitima. Ivyo ni vyagezwe vyasinzwe. Ishengero niryo domye nifise ubushobozi bwo kuza kugaburuza ivyari vyarasinzwe vyose bimaze imyaka n'ibinzana. Ishengero rifise igikogwa cyo kwimura. Vuga ngo kwimura, kwimura, vuga ngo kwimura. Muri nondwi murava muri kino kibanza muja kwimura ubwami bw'umwiza aho buri hose. Haleluya. Nico gituma umviriza, Yesu igihe cyose yabarikana kora igikogwa cy'ishengero niyemera ko habaho interference na ntoya. Umunsi umwe witwa Herode haramutuma kintu ati genda mumubwire hagarika ibyo ariko arakora. Yesu aratuma izo ntuma ngo genda mubwire iyo mbwebwe uyu munsi arakora, ejo arabandanya, ku munsi wa gatatu arasozera. Haleluya. Ishengero niryo ryomye rifise ubushobozi bwo kwimura. Vuga ngo kwimura, gutakure ibijanye n'ubwami bw'umwiza. Ndabasarishe gatoya ngabo tugaruka. Makoti ya Napoleon Bonaparte. Witwa Napoleon Bonaparte yabaye umujenerali akomeye cyane, yaratwaye n'Ubufaransa, ari mu ba guerrier igihugu cy'Ubufaransa cyagize mu kwagura imbibe no guha ubudaha vuga gute ubuhangange canke ubudahangarwa. Yes, igihugu cy'Ubufaransa. Napoleon Bonaparte yarafise iyi motivation ivuga ngo isi uyu munsi iriko irababazwa cyane, atari kubera ibibi by'abantu babi, mugwabo kubera agacerere k'abantu beza. Uyu muntu akijijwe, mugabo amaze kubona ibiriko biraba mu ntwaro zitandukanye, mu masosiyete atandukanye, mu bibanza bitandukanye, aravuga ngo the reason why the world is suffering a lot is not because of the evil people. Sabantu babi. Iki ni kinyoma Satani yagerageje kutwumvisha ko kumererwa nabi kwa bari kubera abantu babi.
igihugu cyacu gifise abantu babi no uko sukuri ni kinyoma. Ni kubera ko urazi umuntu mubi nashobora kugira ijambo ahantu hari umuntu mwiza. Pasiko umuntu mubi aropresent umwijima. Nta musi no mu mwijima wigeze unesa umuco, imisoso umuco wambusira hanze isizwe umwijima. Numva amen message muri cyo kibanza. Numva amen message muri cyo kibanza. Wewe nk'umuco w'isi kubona utari kuraka, icyo nicyo cyatumye umwijima uba mwinshi mu muryango wawe no mu buzima bwawe. Ishengero ni twebwe tunanije imiryango yacu. Bishop intaye na manayivu siriko ngano bona rigeze kuyivuga. Muhira kwa mama havuka hari umurozi atakindi yarajejwe ataruguhahaza umuryango kwa mama. Yarashobora gutuma inkuba ikagena igaselektiona inka ziri ku musozi igakubita izabo kwa mama gusa. Kwa mama nta muntu umwe yigeza pesa. Akabateza ibintu bidasobanutse. Nari nkiri muti cyo gisizo vyibaga nafite imyaka 17 18. Nta manuva misose barira, nta manuva misose bariko baridoga. Isengero twebwe nduhamagarirwa kwidoga cyo kimwe nk'abandi. Birambwira usome mu gitabo cya Samuel, Dawidi ageze ahantu hitwa Isikuragyo, passage ndayikunda cyane gose. Ngo asanga ngo icyo gisagara ngo bakinyaze, bagituriye, bakigesheje. Aje asanga uravyumva nyene ikiri yaho hantu. Dawidi agera n'ingabo ziwe. Icyo nicyo gicapo cy'isengero kisakereye. Agera n'ingabo ziwe. Babonye ivyabaye. Ijambo ry'Imana rimbwira ngo batangura kurira. Na Dawidi abibonye nawe nyene umwanya wa mbere ararira. Mugavuga tubega kurira nivyo biza kugarukana batwawe. Kurira nivyo biza kuzana ivyizigera aha. Kurira nivyo biza gutuma ibintu bisura kugenda neza. Bivuga ngo asa umuherezi amuha efodi hatuga ku musozi aza gusiguza Imana. Umviriza isengero hari ibintu byinshi byoroneka ko tutasiguje Imana. Dawidi asiguza Imana yibaza ati Imana hamwe no bakurikira ndabahamvya. Sengero ivyo bagutwaye utegezwa kubikurikira, ntibiratakara, ntibirahera, ntibirarangira, ntibirabafutse. Haleluya. Mbwira umuntu rero ndi wati biracashoboka kugarukanirwa ivyawe, kugarurirwa ivyawe, uti biracashoboka. Asiguza Imana ati Imana nogenda nkabakurikira ndabahamvya, ninabahamvya ndaza kubanesha, ninabanesha ndaza kugarukana ivyo batwaye. Imana ntigeze ivuga ngo ya kuko iminsi yose Imana uwitwa Renard Ponke yavuze ngo Imana ntiyicara n'abicaye, Imana nticereje hamwe n'abacereje, Imana ntigamanye n'abaryamye, Imana ntihagaranye n'abahagaze. Ariko Imana iriteguye gutera intambwe n'uwo muntu yiteguye gutera intambwe. Martin Luther King acavuga ngo ubiriza nibitakunda kuguruka niwiruke, nibitakunda ko wiruka nutambuke, nivyanka kutambuka niwavure. Ariko ivyo ukora byose tera intambwe gukura uri ukenda hamwe ushigande wega kw'impere. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndagarutse muhira kwa mama. Mama cyane mubwira numva ayo makuru nguma numva yanyu ni nyabaki. Arambwira ibiko biraba. Ati ntitwico twamukoreye. Kandi rero kibabaje. Yishengero bicereje. Abaganza bace bagwira. Abategeka bace bagwira. Ni hombwa n'ukirundi. Iyakayabu kadahari. Imbeba zisha zikora anniversaire zitakoze, zisha zigarukana imisi mikuru y'ibirarane zari zifise. Mugabo aho twageze gutegwa n'imbeba mu cumba, iyo mbeba ebana
mugandi ndashobora kuzana ntwaye vyo kuruka nayo sindi ubwenge ngizitana na telefone cyanja muri YouTube nzaguza aba video irimwo kuvuga kwa kayabo cut me wing cyana shiramu cyana heka ku mutwe w'igitanda kare ni telefone ikiravuga umva zambeba zari zaravyaye ziravyagiza uravyumva zari zaragize ngira na association tubane neza nabo muri no rugo zirakora masirike ura sociale zari zifise umwanya zapfuye kumva gusa iyo kri nta nimwe nasubiriye kumva mu cyumba cyanje uko ni ku buzima bwawe bumeze kubera ko atagitinyira uri kuragaragaza abiha amajambo ni benshi abiha ubasha bwo gufata ingingo bashaka baca bagwira kuba benshi ico gihe tugiye kugishira ku iherezo mu izina rya Yesu mu vyishengero rijejwe no gucecekesha ijwi ryose ritariko riravuga dora pari y'Imana tambwira mama ntitudugi wanyu hari intambara utagwana a distance hari intambara bisaba kugira iki uhagera uhara bakamenya neza ngo yahageze vuga ngo bagiye kumenya ko nahageze ndahageze mpamagara mu muryango kwa mama manda abwira ubutumwa ndabora umanze mwihana bazana ivyo bari barakuye ku bapfumu ndabiturira mpeje ndabakeza umwami Yesu ndabwa ntu rero ndashobora guhamagara ubwami bw'Imana muri kino kibanza ubwami bw'Imana buratandukanye n'agakiza ubwami bw'Imana ni nguvu za gisirikare hari abantu nobandi ko ndavuga naho muri kino kibanza ubwami bw'Imana no kubandana ubwami bw'Imana simbabazi sikigongwe ivyo nibikwinjiza mu bwami bw'Imana mugabo ugeze mu bwami bw'Imana ubwami bw'Imana nakora ino loi abantu bazi ko mugabo burya iri spirituel ni loi de la jungle hariho ibikoko bitaba mu ishamba kubera ko biziki iryo shamba riri mu intare umunsi umwe nigeze kuvisita park imwe nationale igihugu ntavuze hamwe ariko adutembereza aho hantu aratubwira ati hari ibikoko mudashobora kubona ngaha kubera iki barazanye intare mu myaka iheze ati intare zitaraza hari ibikoko byinshi ahantu timugaba intare imaze kuza ibishobora kuba muri ishamba nibishobora kwivuna canke bikaba bifise ubwenge bwo kunyegera umwansi wavyo muri ivyo hariho siriko nozita ni baskari nk'imbogo tabaza none ziya kuberekana nyinshi uwo muntu aratubwira ngo burya nubwo twe turiko turazibona amaso y'intare ntashobora kuzibona ziri yaranja zigasa n'ivu canke ibiti biraho hantu nature yaho hantu ku buryo kitabujije intare idashobora kukibona ubwo nibwo bwenge Imana yabihaye kugira ngo ushobore kuba muri iryo shamba ahandi cyambona amazebre nayo yari menshi mugabo bashobora tubwira yuko burya nubwo tubona twese umengo ni mirongo ya noir blanc burya ige mirongo ntifise design imwe bashobora tubwira ati kandi aho imwe iba ifiteza kurondera izindi iyo zihagara ziraba muri direction imwe nimbiri kiraba nga indi rikiraba nga indi rikiraba nga indi rikiraba nga ku buryo ufite vuga gute kugira ngo zirabaho umwasa turuka kugira ngo ushobore kuveyana hagati yazo hama zirazi neza yuko nubwo zitoshobora intambwe mugabo ziri hamwe ziconstitute in force muri bimwe vyafebishije ishengero ngutatana mu gisirikare y'ijambo bavuga ngo un soldat isolé est à moitié mort kandi uzona birabe no muri ajya ama documentaire ibikoko dora turaba intambwe ikurikira igikoko
cikuye mu bindi. Ako ni kica ije inyuma. Bivuga ngo mani majambo ishengero tubaye umwe ntibikunda ko ari ikintu na kimwe gishobora kutunyiganyiza. Ba Herode barasize ishengero ari rizima. Haraza abanero n'abandi bampre bararisiga. N'uyu munsi ishengero rizosigara. Haleluya. Muriko muranyumva? Muriko ngaruka n'amanota gato ntege kwimbere. Namwibagiye ndahageze baje kwakira umwami Yesu cyangwa abantu benda shaka gukora igikogwa nk'umuhaja w'ubwami bw'Imana cyangwa igikogwa cy'ubwami bw'Imana. Thank you so much. Cyanavuga ntumvirize ndamanutse ninagere Bujumbura nkene kumva amakuru yiwe katakiriho. Ico gihe amakuru yiwe nayumvise muri RPA. Ico gihe RPA ari kiriho. Umuryango wanje nabari baranse kurongogwa canke kurongora abo byari byaranse bace batangura gusohoka kubera iki? Bishop wavuze ikintu cyo gutwikugwa. Okay, sinenda hasoma kumva z'umwanya. Yesu na Kalebu bageze i Kanani, raporo yabo yabayitandukanye n'abajya 10. Mugabo hari ikintu bavuze ishengero tudatira kwa attention. Bumviriza abandi bumvise nyine ari amakuru y'agacyavutu bose ngo batangura kurira. Yesu na Kalebu ntacu bari bwavuge. Yesu na Kalebu bageze kuvuga bati natwe ni mutwumvirize. Ati twebwe igihe twahagera icyambere twabonye. Tabora igihugu cyiza. Igihugu gitemba amata n'ubuki. N'igihugu kigitangaza. Imana yari ifise impamvu yo kuduha kijya gihugu. Atari ko mugabo kandi hari indetayi yinduza kwabwira. Icabakingira bariko baravuga bakomeye. Icabakingira. Twe dusira umutima kuri bijya bigatanya. Mbwa iki gatanya cy'Ikanani cyakomera kubera icagikingira. Umuntu hano muri nosi nakomera kubera amashure yize, akomera kubera ikimukingira. Maza buri muntu wese kurondera couverture. Icabakingira cyabavuyeko. Mu muryango wawe igicumi ibintu vyononekara, ikikingira abansi mu muryango wawe kiracyahari. Twebwe nta kibazo dufitanye n'abantu, dufitanye ikibazo n'ikingira. Numva amen message aburiyo kibanza. Nico gituma nyumviriza neza, nico gituma n'ishengero tubiza gutahura neza ikintu Yesu yavuye cyitwa ngo umuntu w'inkomezi. Vuga ngo umuntu w'inkomezi. Luka 11:21 nyarukiriza gatoya. Luka 11:21. Ururimi mu bwami bw'Imana bumva. Nurimi gwitwa umuntu w'inkomezi. Umuntu w'inkomezi. Sitino dispose pa inkomezi kwiri. Uzoba India z'abagwanizi bawe. Yego. Fasha Bishop yego. Umuntu w'inkomezi afise ibirwanishwa. Iyo ateramiye urugo rwiwe ibintu vyiwe biba mahoro. Umuntu w'inkomezi mukirundi bavuze ngo umuntu w'inkomezi mwani bamupreshije. Mu Cyongereza cyane bambwira ngo when a strong man like Satan is fully armed and God his palace his possession are safe. Satan arabizi nabo nyene kabwiza kugira iki kurinda no fully armed abiza ku ateza kurondera ibigwanishwa ateza kurondera ibimazi ateza kurondera abantu basezerana. Igikomeza Satani si gukomera sangani, igikomeza Satani n'amamarche akora. Abantu benshi gushika umunsi abantu benshi cyane ishengero ntiyatahura ministeri ikomeye ya Satani. Satani ministeri akomeye ni ministeri yitwa ubucuruzi. Aradandaza. Nimba mu muryango wawe abantu badashaka kurenza na karore imyaka 50 ariko ubundi bomaze 70 iyo 20 hari abandi bantu baca bayiha. Satani cyakora n'umutrader n'umuyechangeur
wowe ushaka iki, uyu ashaka iki, atora iki. Yabwiye Yesu ngo ubu bwami bwose niwafukama ukansenga ndabuguha kuko narabuhawe. Satani ntabyo afise vyiwiwe, ivyo afise nivyo yahawe. Yabihawe n'abandi n'abayinyoha. Umuntu akagenda ngo urumva bishop amazi yansengera, reka ngerageze no mu Buyenzi, reka ngerageze no mu Rumonge. Genda ugerageze. Uko kugerageza niko kuriko kurahuma the strong man, wa muntu w'inkomezi. Mana we bavyumve siniko muriko murantahura. Satani nta munsi n'umwe yigeragira umutima mwiza. Nubwo aguhaye mariage ashobora kugutwara ikindi kintu kindi uzokenera cyitwa inyenyeri ya prosperity ku buzima bw'iwawe. Mariage kwayigira, you enjoy your marriage, uragize mariage barafotora amafoto, mugabo nta kintu na kimwe cyitwa ciza kizokura kikuzako. Inyenyeri y'umugisha wo kuroranirwa yayitwaye. Nisho tuma Yesu yaramuvuze, yavuze ngo nta kindi kiza ni gisuma. This strong man is a thief. Numusuma. Umusuma girika ariba. Ivyo yiba nivyo bimuha ubushobozi bwo kurinda ikirimba ciwe. Gusanga umuntu arahagaze akakubwira ati aha ni wanje ni ashake hazendi. Hari daimoni twirukana zikanka kugenda. Kubera iki? Kubera ko zirafisho zihagazeko. Kino uri kuranyirukana ahantu yanyihereye. Namanza subiza ivyo namuhaye. Vuga ngo ashaka kubizina inama zindi. Siko amareka ava muri kibanza. Hari amasezerano. Umunsi umwe Bishop haza umuvyeyi umwe arambira ikibazo afise. Ingene abana be bamunaniye. Ganda mubaza mbwira gatoya amakuru ya papa wabo. Mu kintu cyambere yampereka mbwira ati papa wabo ni umucuruzi kandi vy'ukuri biracamo. Ati mugabo afise abapfumu mu bihugu byose. Atarambira ati akabati k'igitanda turyama kuzuye imiti gusa yiwe. Ndabona ntwayinzaniye iyo miti arayinzaniye. Cyasanga kama etikete yanditseko ngo umuti wo gushira kuvyo niko ndandadaza nkongera nkatongera kugira ngo abakiriya ntibatumbera ahandi bazi wanje. Nawe ugacugenda ngo ndi umwana w'Imana. Kuri umwana w'Imana urarinze urugo rwawe kuvuga kuri umwana w'Imana. Umbiriza biri avuga ngo iyo Samura gwakira umwana haba atandukanye n'umugurano nahari we nyere ibintu byose. Ni umwana w'Imana kandi ni Samura mugabo ntatandukana n'umugurano, ni nk'umuja n'umesclave. Hanyuma ndabitora ivyo bintu nivyo ndabiturira ngatse namazi ikintu kimwe. Ni urashaka ko fata ingingo kuvyo umugabo areka akora mwana mwavertise ni nka curubanza ntivyo mwaronse vyose bivuye mu nda y'ikuzimu vyose muca mu bitakaza. Chamona kanu ya maso ngo nurega mukozi w'Imana ngo nta kundi kuntu kundi vyogenda. Ikibabaje erega ntiyemeye ko ncurubanza. Yambwiye ngoya wako noca nkena wako ntosubira ibi nibi hako ntosura mu voyage nta kundi reka bigume gutyo. Ntituraheze. Mwabibonye yuko uyu muntu w'inkomezi bariko baravuga bavuze lack Satan. Satan azigena rinda. Haje bavuze ngo his belongings and his possession do ivya fise. Nimba arico yaroze ntapfa kukirekura gutyo nyene. Arakirinda arakizigama nico gituma haba urugamba go kumwambura ivyo bintu vyose. Yego Musi rero haravuga ngo ariko umurusha inkomezi. Vuga ngo umurusha inkomezi. Ino ndwi ni ndwi yuko Satani umurusha inkomezi.
no mbabwira ikintu kimwe urumva araca ngo urumva ngo misezerano ishasha urumva turamurusha inkomezi urisubi ivyo ni ivy'abana yarabihejeje ubu ni Yesu ariko arabivuga ni Yesu ariko arabivuga shobora no kubereka Paulo ariko avuga ati nagerageje kuza iwanyu sirimwe sikabiri mugabo Satani aranyankira aranzibira inde Paulo gihangange ariko Satani aramuzibira nacagenda iyo tugeze muri ibi umva abakira abana byose tukoshoka tubabwira ibi mugaye mbabwira ikintu kimwe ubundi twese dusanzwe tuzi yuko igisirikare cy'igihugu gikomeye kurusha ikirobere mugabo haraho bihinduka ikirobere kigakomera kuruta igisirikare cy'igihugu nivyo canke sivyo ngabajya abataliban barakubise igisirikare Amerika irazira kubitwa mu nyuma twe turagiye ubu nibo batwara muri Afghanistan siriko muri ko muranyumva même spirituellement nuko bimeze samaye ebitwara zirafata kandi wasenze Paul ni watubwira ngo nasenze gatatu kose ngo intumwa ya Satani ngo intumwa ya Satani yabwiko cyo kunsekagura ngo ndasenga rimwe kabiri gatatu n'Imana ishimubwira tumvirize ivyo sindabizamo ntungoraho ubuntu bwanje gusa wikontante n'ubuntu bwanje buraguhagije sati sawa none ngire gute ubona ariko ndahamagara ngo ntabarambwiye ngo ubuntu bwanje burampagije ngashavuga ngo acha kuramwe indi hishuru gati mugabo mu ntege nke zanje n'inkomezi za Kristo niravyo mugabo umva igisate cyaranze kumuva kandi bivuga ngo ni intumwa ya Satani yarunguse kumukubita gute intumwa ya Satani kubita ifunze Paulo umugenerale nkawe umwanya wanya yo mugaguma ngaho gato hinge gato hinge bishop gato nagure gato yego urazi hari ibintu ishenge twiza kumenya kandi tugatahura Yesu yabwiye abigishwa biyo ngo idayimoni be nize ubundi rero babwiye ati genda mwirukana amadayimoni kandi ubushobozi yari yabahaye ngahantu bageze iyo dayimoni bagerageje kwirukana iranga kugenda Yesu aje warayisenda munyuma bazi none twe vyagiye he ati dayimoni be nize sisi kumwe kumuranyumva ubwiza kudisposa inkomezi ibi rero bavyitoza kuko naho uri Yohana umubatizi umutwe bashobora kuwukurako naho uri Yakobo Herode arashobora kukwicisha inkota byagenze gute ngo Herode yicisha inkota Yakobo kora kishengero ryari ryamye bumvise gwafashe Petero ya ishengero cariva mwitiro gwishengero riramusengera ariko biri cyane aho ndi mu vyakozwe no muri 10:15 the prayer was made without ceasing batanguye gusenga abamarika batangura guhabwa amategeko genda mu bohore Petero yabohotse atari kubera ko ari Petero kubera igikogwa ishengero rikoze suko yari Petero yahawe uburongozi bw'ishengero rya mbere nari Petero Herode arashaka kumugira uko yagize Yakobo ngabo ishengero rivuye mu gacerere reka mvuge kino kintu nubwo nushanga ndangiriza ngaha iyi shengero rigiye mu gacerere n'ibindi bintu vyinshi ijuru ryari ryateguye gukora bica bije mu gacerere hari abantu muri kino kibanza mu ma business yanyu bidashobora gukunda kubandanya ukora kubera ko umuntu ateza kotoriza canke gusinya ari mu ikonje bashaka kubwira ngo rindira ari mu ikonje uzogaruka wewe uri anorde vyose bimeze neza mugabo ntibishobora kurengana hatabonetse umuntu agira iki ufata abantu ndabita amarembo yugurura kugira ngo bisohoke hamugacugenda gacuri nushake wisondeshe uze dugusengere atavuye mu ikonje ngo aze asinye biguma hahandi nyene ko bimeze agacere kishengero
konona ibintu byinshi mu buzima bw'abantu. Nico gituma muri ko murabwigwa. Kora igikorwa cyo wagutumye hakiri ku murango. Bugomba bwire atawishura kugira icakoze. Sabari bose bari ko barabwigwa mumbabare. Ntari ko arabwigwa bakuru imigambwe, ntari ko arabwigwa bakuru ama association, ntari ko arabwigwa abashinga amateka, ntari ko arabwigwa uravyumva abakuru imigango, hari ko habwigwa ishengero. Turangirize hahandi. Yego. Ariko umurusha inkomezi iyo aramutse amuteye. Umurusha inkomezi iyo aramutse agize iki? Amuteye. Vuga ngo iyo aramutse amuteye. Iyo aramutse amuteye. Ishengero si ryo kwivuna. Pastor Jean, ishengero ni ryo gutera. Nivyo. Twarigishijwe ngene twivuna. Twarigishijwe ngene duterama. Reka twige kungene dutera. Mana we. Intambara ibaye iwawe nico Uburusiya bwakoze. Uburusiya bwanse kabansi baza mu marembo yago. Havuga ati igihe cyose ari n'amasezerano bari baragiraniye na Ukraine. Yuko batazofa n'umusirimo bubahutse kuvuga ngo bagoma binjire muri OTAN. Kuko binjiye muri OTAN niko mu mani majambo otizana base militaire yayo hari mu marembo yandi y'Uburusiya. Ntibari ko bahora kubera ko bagiyeyo, kubera ko batangwe ama procedure no kuvyumvira ko bojayo. Ku muntu yatahuye neza cyari cy'ubwami bw'Imana ntiyakira intambara wiwe. Intambara ibera mu marembo y'abansi biwe. Musangayo. Nanzi konza kuronka abantu nacibaza ko mpamene meseza bo kibanza. Musangayo. Umurusi nkomezi iyaramutse amuteye. Nimba bama bariko baragutera yo bishop office ibitero muri no mizi. Mani majambo nta nkomezi ugira. Abanyenkomezi ntibivuna, abanyenkomezi baratera. Isengero si ryo kwivuna, isengero ni ryo gutaka. Vukuti ndagiye gutera. Cyane ndagiye gutera. Ngurumva ngo ubukene bwadutera, tera ubukene nawe. Uwo murusi nkomezi iyaramutse amute aya n'amajambo ya Yesu. Sundi muntu yavuze. Akamunesha icyakora amwaka ivyagwanisha vyose yari yizigiye. Ese urazi byo Satani ariko aragwanisha mu buzima bw'iwawe yizigiye? Talk to me. Wobuzi Paul yavuze ngo ntitsoye amayeri y'umugwanizi. Mugunge. Urazi ikimuha inkomezi. Umunsi umwe ngenda kwira deliverance umudamu umwe. Uyo mudamu yari yarongowe n'umugabo ari cegera c'utwara framasoneri ngaha mu Burundi. Uwo mugabo aza gupfa aramubwira ngo ngiye gupfa, kandi yamubwiye ati nzopfa tariki 31 z'ukwezi kwa 12. Atariko ninapfa ntuzopfa undonkanya amahoro. Yapfuye gupfa. Iyo myaka imbere ko duhura nawe yabayeho nk'upfuye. Yamari kaja kwa muganga misi yose mwijoro kugira ngo apfire kwa muganga. Vyagenda gute? Haza umuntu, iyi ni true story. Yumva ikintu kiko kirahina nka ventilateur. Inyuma yaho hagaca haza umugore yitandiye umubiri wose. Agaca yinjira ntiyari indoto. Yaramubona gute? Yaje mu muyaga. Agaca fata ukoko kuwe akakwinjiza mu mutima wiwe akawufyonda. Yandara agenda kurikira kugira ngo afuma firayo. Je twaho yari paralize uruhande rumwe. Ivyamu bako sino bivuga ngo ndabiheze. Mugabo araza muri biro ndamusengeye uwo munsi niwo munsi wa mbere uwo mugore atagurutse kumutera muri ubwo buryo. Mugabo ndamubwira nti ndumva nemezo neza ko neza gushiki wawe. Ngiye ndahageze. Ndumva neza ko ninjiye mu bwami bw'umwiza. Aho nicaye nkumvugwaga, aho nkoze nkasha, tavuga wow, ndakora ibikorwa vya mbere vyibanza aho hantu. Muganga ambwira nti hariho ibintu teza gukura muri ino nzu. Ubwa mbere impuzu z'umugabo wawe heza kuziturira, parce que avuze ngo garukana ijya passage akamwaka ibigwanishwa
avuze gute akamunesha akamwaka ivyo arwanisha aha vyose yari yizigiye. wazi ijambo ryose muri Bibiliya rirakonta Ego. si bigwanishwa gusa cyakarongo yari yizigiye umuntu ashaka kuba afise bigwanishwa atizigiye umuntu ashaka kuba afise brand mbwa bizi neza kidakora umuntu ashaka kuba afise imbwoka kibona ari kibwaki mugabo atamenye kidana kazi hari umupastori dukorana yambwiye ati iyo mbwa yo mubanye yihenze gusa ikasamura quartier yose yarajugumira ati mugabo umunsi umwe twagiye twumva bayivye baraje kuyiba nayo nyene bagenda bayitwaye ugacugenda ngo ndaryamye ngo ndafise ngo munyezamu ngo atagigiturire ngo yit wahe yari yizigiye very important. Shengo reka tuvugane gatoya eske isengesho ryawe uragizigiye ante no yavuga basi mbarizo umuntu ari wandi wati isengesho ryawe uragizigiye tuzuranya abasenzi ngabo ikibazo iryo sengesho ryawe uragizigiye Cyane. Haleluya. nimba utaryizigiye ino ndwirangire ushobora kwizigira isengesho ryawe ubizi neza ko mbabwira ikintu kimwe ubizi neza ko hari abantu isengesho ryabo Imana muri Yeremiya 15:19 atenga havuga ngo naho mwompamagarira Samweli na Mose hari abantu bavuze n'Imana ivuga ati Ahinduye. raba ivyo avuze turabe ko bisoboka mugakaba n'abandi basenga Imana ifatira izi nduru kureka abantu barenze ugwamo bwinshi muri ko muranyumva no ubizi uteza kugwiza inkomezi zawe z'umutima kandi agomba ndakubwira si intambara zose uzokwama utsinda kubera ko ofise abagusengera hari intambara zizokwigera zihera nubwo no gusenga ndafufahaza zirahera uwo mwanya mugabo ko ntaguma ngaho nanze za kurinda ugwanca nkaza gutera handi wa munda gutera zogaruka rero twagize mu mbabarira ishengero ri bebe usanga nta kindi ngo cebo ngo nibutse ko ngo umwungere wanje ari Reverend Pasteur Irakoze Olivier ngo candyama ngasinzira hewe tuzoririmba aheza mwijuru nama vibration tuyashiriye mu John tushire ko nama vibration uraryama vya kweli dukeneye abana b'abasirikare dukeneye abana b'ingabo dukeneye abana batonda urugamba dukeneye abana batuzanira iminyago Dawidi yarageze ahantu no maturite yishengera biza kugarukira Dawidi yageze ahantu ivyo yahora akora bisigara bikogwa n'abana biwe umusumana muri ati nizosura kukwemera kuza ku rugamba kugwana uruse utazimya itara rya Bisirayeli genda ugume hariya waraduformye waraduteguye turashobora natwe kugwana tugatsinda genda icyo wakoze waragikoze umunsi umwe avuga cyo ndakumbuye amazi y'aha hantu ye abatipe batatu baba baragiye baca mu ngabo z'Abafilistiya bagenda muzanira y'amazi bayamuhaye Dawidi yanka kuyanywa avuga ati aya noyanywa nobanyoye amaraso yanyu abahizi ba Dawidi ndabasayishirize ngaha mace dutaha muriteguye no mpera tusha umuntu hero ndi wobuti utegerezwa kuba umuhizi hari ahantu kurira hakagutoza kudafina no kutanjanwa kuco wahawe kutifata nk'umusivile kandi uri umusirikare biva ngo nta musirikare yikwegera mu by'ubugingo mu Gifaransa avuga ngo les affaires civiles wabonye abahizi ngoma ndangirize ngaha ndangiriza hanye Samweli wa 2:23-16 aha nsome duhere kuri 15 Dawidi yumva kumbuye amazi yaho
aravuga ati coma nkabona uwompa ku mazi y'iriba ryo ku irembo ry'i Betelehemu nkayanywa. Maze abahizi batatu baca mu ngabo z'Abafilisitiya bavoma amazi muri iryo riba ryo ku irembo ry'i Betelehemu, barayazana bayaha Dawidi, ariko yanka kuyanywa, ayavyagiza imbere y'Uhoraho. Aravuga ati Uhoraho, biragahera ko nokora ntyo ndabe ngo nywe amaraso y'abantu bahevye amagara yabo. Nico cyatumye yanka kuyanywa. Ivyo nivyo vyakozwe na babandi batatu babahizi. Mose haravuga ngo kandi Abishayi murumuna wa Yowabu umwana wa Seruwiya niwe yari umukuru wa bamwe 30, yaraguriye icumu abantu 300. Bangahe? 300. Bangahe? 300. Mbabwire ikintu kimwe. Pour plus d'information. Ana abantu bariko baravuga ngaha, aba nibo bakristo ba mbere Dawidi yabanye nabo mu ishengero ryiwe, arabanyantege y'ahantu hitwa Aduramu. Birivuga ngo barabanyantege nke, abanyamadeni, abatawe muri societe, abanyamyidogo, nabo bariko barica abantu 500. Wavyumvise? Abantu bafise imyidogo, abantu bari mekonta, nta numwe muzima yari afise. Plus nabi wabo kuko bariko barabahiga bose. Baraje arumi bamusanze ngo ashaba umukuru wabo, ariko umviriza amateka y'aba nico baba. Abategura baba nyamadeni, abanyamyidogo, babantu bananigwa, societe yirukanye, babantu batagira icefo n'icaruguru. Uwa mbere ngo ni Abishayi, ngo yaraguriye icumu abantu 300, arabahindikiranya, aronka izina rya rurangiranwa. Urumva nabahizi ku buryo ivyo bakora bagenda uravyumva, avuga ati nawe ni mumwinjize muri babahizi bakomeye. Icoma muri Gravity tukagira abahizi n'abahizikazi baharugwa. Nuva ameni message muri kibanza. Umviriza nje ndangiza kuko urumva nyene ntakunda amasaha yanyu ntakizwa. Yaravugangwa muri abo 30 nyene bituma agiga umukuru wabo, ariko rero ntiyashikira babandi batatu bambe. Umva ni histoire y'abahizi hejuru abahizi. Urumva nta munyantege nke, bikiba ngo muri bo nta munyantege nke yararimwo. Umunyantege nke muri bo yarafise inkomezi nk'iza Dawidi, uwarameze nka Dawidi nawe yarameze nk'Imana. Ito niryo shengero Kristo ariko ararondera. Kandi babwira ikinyoma kimwe kitarico ishengero ryigishijwe. Bazi yuko abashaka kugira ubushobozi ku mwemu mbi ari abapastori, ari aba evangeliste, ari abafisa murajya ajya ma 5 ministère. Usura kuba na karoka niko nabivugishwa, usura kuba umukenguza amateka, ariko ni wabona umuntu mu nama nkenguza amateka hafashwa n'imwemu mbi, ugafata autorité uza kwaye ukamwe ati mbere kuza kwa muganga ingo ndagusengere, yaduhaye ubwami aduha n'ubuhereze. Nuva ameni meze neza. Abagwiza tunga mugabo basizwe bahishurirwa. Pana pastor yose barababesha witwa Billy Graham yavuze ngo ikanguro rya nyuma rigiye kuba mu mateka y'isi rizoba kuri marketplace, rizoba ku mirimo ya misi yose abantu babarimo, ku ma milliers de travail, mu mabiro, mu ma ministère. Umuntu ahaguruka ati mbere yuko dutangura inama reka dusenge, gatangura kuvuga mu ndimi. Yatangura gusenga bagatangura kuzura muhemu yera. Imbere ko inama itangura ibivyimba bigatangura kugira iki kuyonga. Arafise ama commission médicale bakabwira ati nta kibazo na gito tukibona. Yasengewe nande n'umushikiranganje, yasengewe nande n'umushinga amateka, yasengewe nande, yasengewe Siriko muri ko muranyumva. Binzogora kubivuga. Mugaba batatu ndavuge gatowe iminota 2 barayima.
ku murongo w'umunani. naha Aya niyo mazina y'abahizi Dawidi yari afise. yego sha Yoshebu, Bashebeti, Witakemoni. Niwe yari umukuru wa bamwe batatu. Niwe yaraguriye icuma abantu 800 bahindikiranira umunsi umwe. vuga uti nta mushusho nta kabati. Nibaza ko aya makuru uyu mugabo yari yarayumvise kuri Yosuwa ngo abonye izuba rigiye kurenga ataraheza kunesha abansi biwe atumiza rero wazuba we hagarara ku musozi kibe aho nyene apo manze mpeze nta mushusho nta kabati. Next verse komeza. Uwa kabiri kuri we muri babahizi batatu ni Eliyezari mwene Dodayi umwahohi. Yari kumwe na Dawidi igihe bahangara abafilisitiya bari bakoraniye kubagwanya. Maze Abisirayeli bahunze arahaguruka yica abafilisitiya, ukuboko kwiwe kurateba kugwa ikinyanya kumira ku nkota. Uwo munsi Uhoraho atanga intsinzi ikomeye. Abantu baraheza bagaruka kuri Eliyezeri bazanywe no gukoba imivyimba gusa. Haleluya! Numva ameni ya Eliyezeri muri kiyo kibanza. Yes! Bamutana urugamba. Ariko inkomezi ziwe ntizihagaze kuba bari kumwe. Arishimiye icyari. Arishimiye ibigwanishwa afise. Arishimiye inkomezi ziwe. Abandi baza baje gukoba imivyimba gusa. Imivyimba bamanje kwiruka. Haleluya. Bamanje kwiruka. Muri gravity haguruke abameze nk'uyu mugabo. Amena. Bahamagara bishop atumva mfise ishengero ry'abantu 3,000. Impara mirindi nuze uryugure ku mugaragaro. Hana abantu biruka. Urase umunsi umwe hari umutipe namukunze cyane gose. Ahejeje kunesha ico gisagara acatuma ko Dawidi. Aramubwira ati nuze ugishikire. Yowabu n'umukunzi cyane. Ingo ugishikire batazokimwitirira ngo ishimwe ribe igiwiwe kandi inkomezi mfise ndazikesha wewe. Uyu muntu yari rwayari ari gitabo ndiko ndandika kivuga ngo ubwoko bw'abana babizigirwa. Abizigirwa hari abaturuhishije. Haleluya. Ico kintu ashaka kucumva yatsinze yahejeje byose. Mukaravuga ati no, ubundi umwana w'umwizigirwa apfira mu iyerekwa ry'umuvyeyi wiwe akarizukiramo akaribamwo akaribaho. Ico muze mwacumvise, ico mbuze mwacumvise. Abo niyo bayo wabo bagera kuri. Akurikirwa na Shama mwene Ageye umuharari. Abafilisitiya bari bakoraniye Irehi ahari umurima w'inkore. Nuko ingabo zihunga Abafilisitiya. Umva ariko we yihagararira muri wa murima. Bazi kugira ishengero ribonye umwanzi rica ari guta wenyene. Imana irindinde. Mugabo vyahera bose gashaba twaragusengeye cyane. Hiryo shengero duse muri kirogi. Ni shengero rikunda ibihiye. Byamaze kuba. Umunsi umwe umuntu amwaraza arambwira ngo urya ngo jewe ngo maze iminsi ndagukurikirana ngo shaka umbere ngo mu mantoro nikwe gushaka ndakora mu mantoro ngo nkeneye ngo impartation ngo nanje ndakora bikorane ngo vyo ku kibuga kujya kwiwawe. Impartation yo kujaye. Ndamwitegereza ndavuga wow. Toko na kabuto mfyonda bigaca ingo dutangana ibimaze intanga. Baramuta muri wa murima babonye ingabo z'Abafilisitiya. Arawurwanira. Agira iki? Arawurwanira. Agira iki? Arawurwanira. Bene data muteza kugwanira ibyanyu. Haleluya. Muteza kugwanira imigisha yanyu, muteza kugwanira umuryango wanyu, muteza kugwanira ikintu cyose kikugize kigukomoka ko ubwirizwa kukigwanira. Gwanira. Uburyo bwiza bwo kurinda ico wahawe cy'agaciro n'Imana nuko kigwanira.
heza ndahejeje umviriza arawugwanira yica abafilisitiya nukuhoraho atanga intsinzi ikomeye. aba nibo bari abakristo ba Dawidi. Dawidi isengesho ryanje nuko muri Gravity hoba abakristo bameze nk'aba bantu.